kama yimbuke yongera itanga umwimbu ushimishije irakenera ivyangombwa bikwiye bituma ibiterwa bikura neza ku rugero bishobora gutanga umwimbu ushemeye. Hano mu gihugu cacu umuntu yitegereza isi ndimwa ingene imeze n'ibiyigize arashobora kwibaza nimba yimbuka ku rugero rushimishije nka kera canke igifise akanovera gakwiye. Umuhinga Salvatore Kaboneka umwigisha akongera akaba umushakashatsi muri za kaminuza aratanga umuco yisunze ingene ibintu biranga isi yimbuka byoba bimeze. Isi ndimwa ifise abavyeyi babiri, hari urubuye hakaba n'ifumbire n'imborera. Uvyitegereje bagomba iremye nk'umuntu, urubuyebuye n'amaguru y'isi ndimwa, umutwe ariyo mborera ariyo mase n'uwo mutwe nk'umutwe w'umuntu. Hagati rero y'ayo maguru n'uwo mutwe nk'uko umubiri w'umuntu ugizwe hariho umubiri, hariho rokoro mu gifaransa. Ni ukuvuga yuko umutwe kizigenza w'umubiri w'umuntu n'umutwe, kizigenza w'isi ndimwa n'umutwe wayo, ni ukuvuga yamborera yamase mu gifaransa bayita horizon organique, ya maguru bazita horizon mineral biva mu mabuye. Mugo biranywanishwa na wa mubiri uri hagati, kandi birahanahana ivyo bihanahana nk'uko amaraso atembera ava mu maguru aja mu mutwe akongera akava mu mutwe aja ku maguru, birahanahana. Rero Imana yaraduhaye imvura nyinshi, mugaye iyo mvura hayitubera intambamyi, inkukura igakukura igafata wa mutwe w'isi ariyo yamase yamborera igakuraho, ya mvura igafata ivyunyunyu biri muri yazi ikayomanukana mu kuzimu kure yaho imizi ishika. Ico ndakubariye nuko imizi ari ibinyabuzima byose biri muri wa mutwe, muri ya horizon A. Iyo mvura rero iradutwara uwo mutwe mu nkukura ikongera ukamanukana ivyunyunyu kure y'imizi. Kuvyukuri rero iyi si y'u Burundi uvyitegereje ku bwinshi cyane cyane iyi si iri ku misozi y'imisozi yarakamvutse. Isi kugira ngo ibisi ndimwa nziza itezwa kuba ifise ivyunyunyu 16, niko abashakashatsi bo kwisi byose bashitseko 16. Muri ivyo 16 hariho bitatu harimo carbone iva mu muyaga mu mpwemu, ico nta kibazo. Hariho hydrogene na oxygene iva mu mazi, nico nta kibazo. Cyane cyane twibande ku vyunyunyu 13 igiterwa gikeneye kugira ngo gikure neza cimbuke neza. Nico nyunyu bita azote, nico nyunyu bita phosphore, nico nyunyu bita potassium, nico nyunyu bita calcium, magnesium, soufre, fer, manganese, molybdène, zinc, cuivre, bore na chlore. Ni 13. Ivyo rero bidakwiye ntugire ngo ubufise ibintu bikwiye kugira ngo wimbuke. Bimwe rero vyunyunyu bimwe biva mu mborera mu mase, ibindi bikava mu rubuye. Nico gituma bavuga yuko isi nziza ari organomineral, tiza kuba ifise uruhande rw'amase rw'imborera n'urundi ruhande rw'ivyunyunyu biva mu rubuyebuye. Niyo si niko iremye, niko itezwa kuba. N'umurimyi wese atezwa kugira yuko iyo si guma imeze nk'uko Imana yayiremye. Hariho ibicapwa carte cartographie yerekana ko amasi y'u Burundi yagese yaraheze yarakamvutsemwo vyose ivyunyunyu byose ubona. Aho gihambaye nuko haroyemwo ivyunyunyu bidakenewe n'igiterwa kandi vyonona. Kubazi bijya vy'umururazi w'isi ni aluminium. Aluminium ne yarigariye mu masi wacu yose. Nukuvuga yuko tureze aya masi yo mu biyaya, aha imbogusa bagomba mu komoso ho yongoranira hari amasi yose 75% y'ayo masi yarakamvutsemo ivyunyunyu vyose. Ntagitangaza rero yuko muri ibi bihe twimbura nabi kuko ivyunyunyu vyaragiye bitwawe nayo mazi nyengetera akagenda bitwawe niyo nkukura yamizako n'amasa meze nabi cyane. Isi yacu biboneka ko itagitanga umwimbu ushemeye kubera yatitutse cyane. None ifumbire ibereye yofasha kuyisubiza kanovera yo bimeze gute? Umurimyi we yokora gute kugira ngo yimbure neza? Naha umuhinga akaba n'umushakashatsi muri za kaminuza aratanga inyishu kuri ivyo bibazo. Isi nziza ni organomineral, kivuga yuko ifumbire nyakuri nziza
itegerezwa kuzana iyo ifumbire y'imborera amase n'ivyunyunyu bifatanye. Mu bisanzwe hari ivyunyunyu biva mu mase n'ibiva mu rubuye. Aya masi iwacu kugira ngo umuntu ayakorere neza, dukurikije ivyigwa vyerekanye ingene ameze, kandi ntameze saya marundi gusa, na masi yaho hose mu bihugu hagati ya tropiki, ahantu hagwa imvura nyinshi cyane. Bavyita ko amasora arimwo umurazi mwinshi cyane, bazita les sols tropicaux acides. Ikintu ca mbere na mbere nukubanza kuvura uwo murazi w'isi. Rero ikintu ca mbere nuguhera gushira mwishwaga kugabanya umururazi w'isi. Icya kabiri gikomeye nugushiramwe amase akorike. Amase ni yayandi atuma haba imiheha, amazi akamanuka akaduga, imizi ikoroherwa, imiyaga ikamanuka kugira ngo ibinyabuzima bironke impwemu. Ikigira kabiri nivyo bibiri, hakaca haza ahangiriza gusasira, ikaza gukora aho hantu hamaze gutunganwa mu vyerekeye ingene amazi atembera, ingene oxygen itembera, ingene imizi yisanzura, n'ingene amazi aba hari. Ivyo rero nivyo bibiri bikuru hanyuma kazananga. Mu ntumbero yo kuronka umwimbu ushimishije, umurimyi ategerezwa gukoresha ifumbire ikwiye kandi ibereye. Aha mu Burundi rero hasanzwe hari uruganda ruhingura ifumbire y'ikirundi ivanze n'iy'ikizungu, aho leta y'u Burundi yorohereza abarimyi bakayironka ku giciro kitavuna ariyo bakoresha mu gufumbira imirima yabo. Naho biruko hari abavuga ko iyo fumbire bahingura idatanga umwimbu ukwiye, na cane cane ku gitegwa c'umuceri. Ivyo kenshi na kenshi bikavugwa mu kiyaya c'imbo, aho umuntu aribaza ko vyo bari vyo canke atari vyo. Umuhinga arafise ico abivugako. Igitegwa ico cose, ari umuceri, ari ibigori, ari ibiraya, ari ibindi, ubihaye ivyunyunyu bikwiye, biva mu mangre mvaruganda, biva mu masi ishoboye kuronka yakwiye, ntibitandukanye. Rero sinumva ingene umuceri woyiha iyo fumbire ya fomi, ibiharuro bikwiye bizwi, umenga ni 75 30 30 NPK, ubiharuye ukabishiramwo, vyogenda gute yuko gitegwa kuko nditora ikomeye. Rero nugushiramwo iyikwiye nta kindi. Je rero mvuga nti hakenewe inyigisho ikwiye yuko mubwira ati igitegwa vyaraharuwe, igitegwa c'umuceri canke ikindi gikeneye ivyunyunyu iki niki ku rugero rununu. Rero ndakwera ingene wo bikora ukoresheje kumwe wahora ukora, uronka vya vyunyunyu kurya nyene. Kandi ico no bizeza ndababwira, igitegwa ntikivuga ngo yazote yavuye muri fertilizer organomineral canke engrais mvaruganda, bitandukanye. Igikomeye yihe ibikwiye. Iyi fumbire rero igize imisi ikoreshwa ngaha, akantu yongeyeko nuko izana ivyo vyunyunyu bitatu twari tumenyereye, ikongerako calcium na magnesium. Nshishijemo gato calcium na magnesium, ni nkishwagara riza gukuramwo wa mururazi wakwiragiye isi, bikongeramwo na soufre. Ndabaza iyi fumbire nshasha iri kurakoreshwa ivyunyunyu birimwo, ivyo tuzi byanditse kuri rya mifuko igurishwa ni 5. Urumva hariho bibiri vyongeye ku vyo twara dukoresha, ni azote, phosphore, potassium, NPK tuvuge, hama calcium na magnesium. Nivyo tuzi, nivyo vyanditswe. Mugabo narabajije nti ndaba murabi birimwo bijane mu vyige mu laboratoire, amwe marabatura iwacu nashobora kubitora ko biragoye, uteza kugira ivyuma bikomeye. Barabirungika basanga harimwo zinc iba yakangaye 6, basanga harimwo cuivre iba yakangaye 7, basanga harimwo molybdène iba yakangaye 8, basanga hariho soufre iba yakangaye 9. Ivyunyunyu 9 biza muri ifumbiro nshasha ugeranije namwe bitatu vya mbere. Kandi umenye ivyo bitatu naho bizana utazanye ivyo bindi vyongereza ntiwimbura. Urumva hari intambwe nini iteye. Narabwiye abantu mbe none erega ni mwabona ivyo biharuro mu mase yanyu biguma biboneka neza biri stable, niko no bivuga, vyandikeko. Urumva iyo ntambwe rero niyo mu bisanzwe ihangiro nuko igitegwa kironga ivyunyunyu 13 kugira ngo aya masi yacu aduga agere ku rugero rwa kera, dusubirize vya vyunyunyu vyatwagwa n'ingukura.
dusubizemo vya vyunyunyu vyamanuka mu kuzimu bitashobora kuduga, dutezwa kuzana ivyunyunyu bindi tukabishikana ku rugero tuvuge aho isi yari imeze neza. Muri iki gihe cacu ubuhinga bwiza bwiyumviwe neza bushingiye kugenda isi imeze nukuvanga amase, nukuvanga ivyunyunyu mvaruganda, niyo bita fertilisation organominerale. Kuko urugero rw'ivyunyunyu ruhare muri ivyo vyarabonetse, wozora nayo makarata ivyo bicabwa vyazo biravyerekana. Utegerezwa kugarukana ivyo vyunyunyu hama ukazanana nayo mase, ukaca usubira kurema yasi nkuko Imana yayiremye. Nk'ayo mase umva yaragiye atwawe n'inkukura nuko yagarukana. Mu gifaransa tucita fertilisation régénératrice, gusubiza uko isi yari imeze, canke fertilisation reconstitutive. Ibindi bibazo bavuga ni bijanye nuko ivyunyunyu dusanga muri izi fumbire zo ngaho iwacu vyoba biri ku rugero ruto dufatiye ku ifumbire yakoreshwa kera. Naha umuhinga Salvatore Kaboneka arashikiriza icyo bivuga ko n'ingaruka vyoba bigira ku kanovera k'isi n'ibidukikije. Kugira ngo ukore ifumbire irimwo ivyunyunyu bitatu, umaze kongera ko ivyunyunyu bibiri, ikibanza cya bijya bitatu kiragabanuka. Umaze gushiramwo n'amase, ikibanza kirasubira kikagabanuka. Ndiko mvuga nti tuvuge dufashe DAP muzi neza yuko irimwo urugero rwa 46 kwijana, no kuvuga ibiro 46 vya phosphore ku biro ijana vya DAP na 18 vya azote. No kuvuga yuko ufise 60 kwijana tuvuge. Mugabo ufise ivyunyunyu bibiri gusa muri DAP. Wongeyemwo ire uzanye azote ntaco wunguye, ugumanya vya vyunyunyu bibiri. Uzanye potassium, ubuzanye icunyunyu kira gatatu, ufise bitatu. Mugabo ukeneye kugira bitanu, bitandatu, indwi biragabanuka. Dozaje iragabanuka. Nico gituma uzobona rero muri ayo mangre mashasha uzozobona azote yagabanutse, phosphore yagabanutse, kubera ikibanza ca azote na phosphore na potassium haroyemwo yamase, haroyemwo nashwagara. Ico ushobora kumbaza rero kandi benshi babaza, none ku rugero rwo gufumbira umuceri, rwo gufumbira ibiraya, gufumbira ibigori, gufumbira ibiharage ruzwi izabo yababwiye, urashobora gukora kumenya ikantite ushobora gukoresha kugira ngo uronke urwo rugero ukoresheje fomi n'ibiharuro bisanzwe. Uraduza urugero nitegeko, mugabo umenye ko muri urwo rugero utazanye azote, phosphore gusa na potassium, urazanye n'ibindi harimo na calcium na magnesium igwanya umuraza, urazana n'ibindi ya mase yazanye vya vyunyunyu nakubwira bitarandikwa neza mu ruganda rwa fomi, mugabo birimwo bimwe vya cuivre, vya zinc, vya molybdène. Ni biharuro ico ushobora kumbaza gusa, igitigiri kiragwira, ibiro biragwira. Ico womenya engrais ntibama bayishira ku imisi yose kwikora kuri iyo season ku season. Mugabo ufise uvanye n'amase, amase arafise ingena akora urengeye season imwe, bayita effet résiduel. Ico twibagiye kuvuga nuko n'ubuzima bwo mu kuzimu, ibinyabuzima mu kuzimu bisubira bikaduga bikagaruka, n'ubuzima bwo nibiterwa uteye ivyatsi birasubira bigahinduka. Ni ya fertilisation reconstitutive nakubariye, ya fertilisation régénératrice. Ikintu kigoye ntukize, hariho ubuhinga bushasha busigaye buvugwa bwitwa agroecology, butaraba gusa inyungu ibiro wimbuye. Kuko abantu benshi twese ariko hararima avuga ati je nshaka ibiro bingana gutya, mugabo muri ivyo biro bingana gutya urabironse no munsi, ejo ntuzobironka cyangwa umwana wawe ntazoronka ikintu na kimwe. Mugabo ukoresheje iyo approche rero de fertilisation organominerale nk'uko biri kwiraba ubu zobandanya, niko nibaza urimbura, urashobora kutimbura vyinshi rega muri iyi season, mugabo mu masizeni akurikira ukimbura uko biri, mugabo utaravye neza ivyo mu kuzimu zabaye. Benshi rero babita les productivistes, abantu benshi baraba ibija ku isahani, mugabo ibija ku isahani bibagenayo yuko umwendanda w'isi, umupolisi w'isi, umwivyi vyatezwa kuronka ntaco uzoronka hirya yejo. Wongereje ivyunyunyu nta nari muzoronka engrais ingana kujya kwa DAP na kase, bazita les engrais simples. Les engrais simples ou binaires zizana ivyunyunyu bibiri, mugabo les engrais zibaye multi element ntushobora kuronka ziya kandida za DAP kase, ntibishoboka. Mugabo ico mvuze urashobora gukora urugero rw'ifumbire y'igiterwa icyo cose
ukoresheje iyo fumbire irimo ivyunyunyu vyinshi kuko twege turaba azote phosphore potassium mugabo bazokubwira burya hajya amaelema yose calcium arakenewe hakenewe na yarengaye hakenewe na 13 rero bitege bagomba bitegure no mu gihe hazoba angirizo elema zo zikajamwe eka azote izobisa ikibanza kimwe muri ivyo birema phosphore ikibanza kindi elema nta nemwe muzokora kuko n'amaelema amafertilizer simple yo niki izana kimwe tenera azana bitatu binera azana bibiri iyangiri kogwa ngaha anye ni 5 sinzi no kivuga mu atem 5 bizwi nabindi bine bitarandikwa ku mpapuro nibisanzwe rero amahera tuvuga ngo twaguze umufuko amahera ngana guke ufashe amahera ugura de apena kase na yire bikuzanira icunyunyu kimwe canke bibiri canke bitatu ukaca uraba n'amahera utanga kuri ivyo vyunyunyu nababwiye bitanu yega calcium na magnesium yo ntigira igiciro mbe ntibishira ku igiciro zaelema za cuivre na zinc na molybdene na cuivre nizifise igiciro mu bisanzwe haruye neza uvuga uti amahera nakoresheje angana ku vyunyunyu bingana uku ayo ukoresheje ku vyunyunyu bitatu nayo ukoresheje ku vyunyunyu bitanu canke sico kimwe turetse yuko ivyo byo kuvanga ifumbire y'ikizungu n'iy'ikirundi bigufasha korohereza ibinyabuzima gukingira ibidukikije no kwimbura mu mwanya birengeye season imwe nuko usubiriza isi akanovera kayo bimwe twita fertilisation reconstitutive régénératrice je muvuga mati nivyo mu gitabo niba bari mu bivuga igifaransa noneho no musindi ko mvuga ikirundi ariko murabaza neza abamaze kuyikoresha bazobabwira inkuru y'imvaho hari n'abamaze kuyikoresha umwaka umwe 2-3 bazobabwira inkuru y'imvaho bamwe je mpora ndabumva nabandi mwe mwaramwumvise muragenda mwibarize ifumbire ya fomi ni nziza cyane gose turayikunda nico ndayishingira ko intahe aho usaruye ivyo uba wakoresheje iyo fumbire ya fomi uheza ibyatsi byimeza bikaca biza icanda ubu riraboneka ikura suka riraboneka umubebe uraboneka mu gihe rebyo bitahora biboneka bigaca rero bituma mbere na bamwe batunze ivyorogwa bito bito inkwavu imbeba z'ikizungu baheza bagaca baronka ingene bahirira ibitungwa vyabo akanaga kura suka kimeza yuko isi izoguma igoma ifise uburyo hamwe n'iki niri canda muboniri naryo ngene riragaragaza aho riri yuko isi igifise uburyohe iki catsi citwa ikinyamwonga cyahora kiboneka bakiraza umwonga hamwe barima isuka imwe umwonga ubu rero caje kubwo umwavu buhari wasuye kuzana uburyohe uwo muhinga aratanga umuco ko bavuga ko iyo babitse ifumbire iva mu ruganda fomi hari aho basanga yafatanye ikabura ubuyebuye aragira ko agatera kamo abakurikirana kino kiganiro afatiye kuri ivyo byose yavuze vyerekeye akarusho canke akabirya dusanga mu ifumbire ya fomi ugereranije n'iya kera ico bomenya cyo cyose kibitse nabi kiraba nabi isukari ibike nabi umunyu ubike nabi na yafumbire kera y'ikizungu yishize ku isima ukayegereza uruhome iranywa amazi kiburubuye nico kimwe bagomba rero nico kimwe cyane je nibaza ko boraba ingene ibitswe icyo cyose kibise babishira ku mapalete kugira ngo umuyaga ucemwo nije ku isima kugira ngo amazi ace anyengeteramwo canke ntiyegera uruhome ngo amazi anyengeteremwo kimwe mwomenya hariho urutandukane hagati y'ifumbire y'ikizungu n'ifumbire yivanze kuko ajya amase arafatira amazi cyane kurusha ivyunyunyu tumenyereye mu gifaransa bayita hydrophilie ifumbire iranywa amazi rero nico gituma gihambaye kuko gituma wa mutwe nakubwira ari wo mutwe urimo stock w'amazi iranywa amazi rero mugaye ico bomenya bavuga yuko hari autour ya 5% d'humidité iyo fomi ivuye mu ruganda kuyibika neza kuyibika kuri palete kuyibika kure y'impome no kuyikoresha buno nyene ikintu cyose kirafise umwanya wo kubikwa n'ibinyobwa birafise umwanya wo kubikwa nko hariho durée de conservation rero mu bisanzwe itezwa guca koreshwa mu mwanya wayo kavuga bati muri iki season cyangwa ikurikira ikoreshwa na kuyibika ngurindira izindi season wongeye ukayibika nabi itezwa kubura ubuyoboye kuko zindi fumbire nyazi yazikizungu zibura ubuyoboye ivyo biramenyerewe rero mvuga nti service itezwa kubiriho gré à suivre évaluation
iyo muri fomi yokorana neza na serivisi bijejwe mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije bagakorana bakagira programme après vente y'izi produits kugira ngo zirabe kandi itezwa kugenda iragenda igashika ikagarukana iyo information ikagenda igashika ikagarukana kugira ngo itume utwo tubazo umuntu atumenye hakiri kare adutorera inyishu hakiri kare amazi atararenga inkombe kirakenewe suivi evaluation service après vente impanuro notanga ifumbire ivanze amase imborera n'ivyunyunyu tumenyereye biva mu rubuyebuye ni intambwe nini cyane mu migambi yo kwisi yose wagomba iyo bita l'agroecologie aho bagera bati ibi vyunyunyu vy'ikizungu vyakorewe mu ruganda tubigabanye mugo nababwiye igituma mu Burundi tutateza kubiganya kuko isi yarakamvutse tuteza kubigarukana mugabe intumbero nziza cyane ni uko tugenda turi organique tukakoresha ivyo vyatsi iyo fumbire ibintu naturel nivyo bibuyebuye bagomba ntibitanga ivyunyunyu egangere mu kubikora barakonsantra bati ivyo vyunyunyu bakabigira vyinshi ubundi biriho mu kuzimu mugabo gitewe akibijya buke buke nuko je mvuga rero ni nukuri iyo ntumbero ya fertilisation organo-mineral uzobisanga no mu bitabo byose ivyo vya agroecology niyo ntumbero jewe kubwanje inzira nziza intumbero nziza yo gukorera ya masi yacu ishwagara bwa mbere ya calcium dusanga muri zangire ziriko ziragira kitabuza yo kushiramwe yindi shwagara kugira ngo umurima wose kuko ijyangirija mu kinogo kimwe kimwe urumva uteye ahandi teza kuzana yindi ubisanzwe teza kwitera ishwagara umururazi wisi uwo murazi wisi rero uronona n'ibinyabuzima byose wejeje rero shiramwe amase ngivyo intumbero zitatu inkingi zitatu zo gukorera isi nziza ngaha mu Burundi kirazwi neza yuko amafumbire nka DAP na ure atera umurazi wisi nivyo ico kirazwi umurazi wisi uzananye niyo fumbire ni naco gituma mu gukora iyo fumbire fomi bashizemo calcium kugira ngo bagabanye umurazi uzananye nizo fumbire kugira ngo ntiyongere iyo fumbire ntiyongere umurazi wari uhari ya mafumbire mva ruganda rero DAP na ure yongereza ikibi mu kindi isanze umurazi bizananiye witekereye utekeye ikawusanza mu isi imaze kugira umurazi uba wisha ibintu wongeye akabi mu kandi mugabe ibiharuro biro ingene uterezwa kubikora uterezwa gushiramo DAP ukayijanisha n'ishwagara yurukayijana n'ishwagara kugira ngo uwo murazi bizananye basi ntujane mu isi merewe nabi ivyo nizo fomi ikora iyo calcium na magnesium nicikora bayita acidité résiduelle icya kabiri naco rero burya nakubwiye ko ubuzima bw'isi butangwa n'amase amase ari agaburira ibinyabuzima carbone rero abantu benshi ntibabizi mu gihe uzanye ifumbire ugashira mu kuzimu hajya ikintu gitangura kwihereza iyo fumbire si gitegwa kenshi bagomba igitegwa ntikiba kiragira imizi kwiye n'ibinyabuzima urayiha NPK calcium magnesium byose twavuze naho ushaka ugashikana kuri 13 itaransi yo carbone mu masendi nta buzima buri mu kuzimu kija gikora iki none iyo ibyo binyabuzima bica bikora iki bica birondira iyo carbone iri bica bija muri ya fumbire y'ikirundi yamborera yo mu kuzimu bikayirya bashaka imwe kaciguruka CO2 effet de serre imwe vyonona ugasubira ugashiramwo ya engrais mineral ivyo vy'ikizungu igasubira ikimba ya carbone ikimba uzurazana ya engrais mvaruganda yimba carbone gushikaho carbone ihera gushikaho ya mase ahera aheze rero utavyinshi inshuti ya miheha yatuma amazi atembera yatuma umuyaga utembera isi ciba urubuye bayita subsidence ico kirazwi washaka kurabaza n'abantu bamwe bakoresheje engrais kera nk'abanyagiteka ico barakizi yuko uzana ifumbire y'ikizungu isi kujana ikaci urubuye nukuvuga porosite imiheha ntanamba rero ugakoresha ivyunyunyu mva ruganda utabifatanije n'amase ni assassinat uwa wishisi iba yapfuye kandi irapfa mu bisanzwe rero umuti wa vyose nukuzanana n'amase n'ifumbire y'ikirundi ukabivanga n'ivyo vyunyunyu vy'ikizungu hari ivyo fumbire irakora je niko ndabibona kandi uko ndabivuga ka bushakashatsi kandi nibaza ko n'abashakashatsi bandi babibona nkuko ndabibona iyo courant organo-mineral iri hose